Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bana b'Imana, twariko turasigura dusabikanya kw'iki kisoma cya 12, ariko duca tugarukira ku karongo kaho ka 16. Mugabo reka tubandanye n'ibyo tutari twamaririye. Tubanze tubisome duhereye kuri 16 kugeza kuri 21. Ijambo ry'umutwe twabonye ngo ubuzima bushasha buri muri Kristo. Ni ku kigabane cyaho cya 12 mu gitabo c'Abanyaroma. Ni mwame muhuza ibyiyumviro, ntimuhahamire ibiri hejuru, mukunde riho gukwega kwegwa n'ibiciye bugufi, ni mureke kwigira inkerebutsi. Ntihagire n'umwe musubiza ikibi ku kindi, ni mwitwararike gukora ibyiza mu maso y'abantu bose. Gerageza uko mushobora kose kubana mu mahoro n'abantu bose. Mureke kwihora, mwebwe nyene bakunzi banje, ariko mubihebere ishavu ry'Imana. Nanone handitse ngo uguhora ni ukwanje, ni jewe nzobasubiriza mu nkoko, niko umukama avuze. Ariko umwasi wawe niyasonza uramugaburira, niyanyotegwa naho umuhe ico anywa. Niwagira gutyo uzoba umurunze amakara yaka ku mutwe. Ntutsindwe n'inabi, ariko inabi nuyitsindishe iciza. Bene wacu muri Kristo Yesu, iri ni ijambo ry'Imana. Bana b'Imana rero ku karongo ka 16 havuga ngo ni mwame muhuza ibyiyumviro, ntimuhahamire ibiri hejuru, mukunde riho gukwega kwegwa n'ibiciye bugufi, ni mureke kwigira inkerebutsi. Ibi rero nibyo twagarukiye ko, ariko murumva ko Pawulo araduhanura ko tudakwiye gukwega kwegwa n'ibirenze, dukwiye gukora ibidushobokeye biciye bugufi. Mbega ubutunzi bwawe uko bungana ubukoresha uko bungana, utagiye kuja mu madeni no kwishira mu ngorane urabira ku bandi, kandi wewe uwogombye kuba wewe nuko uteye n'ibyo utunze. 17. Ntihagire n'umwe musubiza ikibi ku kindi, ni mwitwararike gukora ibyiza mu maso y'abantu bose. Ngo ntitukasubize ikibi abandi. Hari igihe umuntu agukorera ikibi ukaryoherwa nawe ari uko umusubirije mu nkoko, ariko nyimba umuntu yagututse arashobora kugutuka akaguharabika, mbere bikaba byotuma ibyo agukoreye wankwa n'abantu. Canke se ugasanga umuntu araguteranije ku kazi, barakwirukanye ku kazi, barakwirukanye aho wakora kubera yakubesheye, nawe ukumva ati sha mpaka nanje duhigane. Umuntu ukamenya ko yakwiciye, yakurogeye, nawe ati mpaka nanje, ugaca nawe uja tangura kuja mu bapfumu uhiga ingene wo kwihora, guhiga bicanyi, muranyicira naka, wonkorera iki kuri naka. Ibyo Pawulo atubwira ati ntimukagirire naba babagiriye inabi, ni witware neza. Umwasi wawe wewe umwereke ko atangorane, umwereke ko wewe kuko ni umwasi wawe, mugabo wewe ntuvuge ngo reka nanje mba umwasi. Muhuye umuramutse. Jewe hariho abantu mbanzi ko batankunda. Burya abana b'Imana ibigeragezo biraba ku muntu mu buryo atumva, kandi wewe wumva wari wiyizeye, ariko ugasanga hari ikintu kibaye intambamyi, ugasanga uri kurankana n'umuntu
utibaza ukuntu mwokwankana. Nk'akarorero bana b'Imana, shobora kuba jewe ndizipora nkaba mfise umugenzi dufate yitwa Maragarita, mugabo Maragarita akaba afise umuntu yitwa Ariko, barankana. Maragarita agaca yumva ko nanje zipora ngomba kwankana n'uyo muntu Ariko. Ariko ibyo siko bimeze, nta munyankire. Nyimba bajya abantu bankana, we ntucu witwaza ngo nuko banaka bankana. Oya, wewe noneho ni ijambo ry'Imana riratubwira ati mukunda basi banyu. Nibyo na Pawulo avuga ati naho nakayoba kwanka canke umuntu yoba atakwiyumvamo, mwihorere usenge umugirire neza, kuko jewe ndashobora kuja ahantu hari abantu nicaye umuntu akaba yoza ntandamutse kubera ziko mvugana n'umugenzi n'umuntu bankana. Ariko jewe igihe cyose ngiye ahantu umuntu anyanka nkamusanga, ndamuramutsa kandi ifise umutima mwiza, washaka kanyi mu kuboko. Mugabo keshi umuntu aramaramara mu bantu akapfa kuguha ukuboko, ariko mu mutima wiwe ari karashira atipfuza, ukabona arashishwe kuko akubonye canke kuko yiwe ari wicaye nk'ahantu umuntu akaza hakaba hari intebe iri impande y'umwasi wiwe akaba toyicarako, ukabona agiye kwicara hanze canke bamwereka intebe kuko yicaye umwasi wiwe bikamugora. Bana b'Imana, kandi rero ikimbabaza usanga abantu bagira ibyo bintu benshi n'abantu bitwa ko ari abakristo n'abarokore, ibigira abapagani byo bobo nta ngorane. Mugabo wewe uri umurokore, uri pasiteri, uri mama pasiteri, uravuga ko uri umumama azi Imana, wotora Bibiliya ukabwira abandi ngo nuko naka yankana n'ubundi ukaza ntumuramutse, canke ngo nuko uzi ko afise abo mu muryango b'inshuti mwankana, nawe ugaca ubikora, ugaca wumva nta juru ry'abankana rihari. 17 ntihagire n'umwe musubiza ikibi ku kindi, nimwitwararike gukora ibyiza mu maso y'abantu bose. Ngo twitwararike rero gukora ibyiza mu maso y'abantu bose. Abantu nibabona ibyiza ukora bizotuma nabo bakora ibyiza. Nibabona uhura n'abashonje ukabagaburira, bizotuma ubutara fise ingabirano yo kurekura, yo gufasha boro nawe yorekura. 18 havuga ngo gerageza uko mushobora kwose kubana mu mahoro n'abantu bose. Ngo tugerageze uko dushoboye kose kubana mu mahoro n'abantu bose. Bana b'Imana, wewe uzi neza ko ufise icyupfa na zipora, gerageza dusubize hamwe. Gerageza dusubize hamwe, kuko kwanka umuntu umva na karorero ndiko ndatanga, ntihagire ubuzovuga ngo nuko zipora atavugana na naka ngo kumbure ngo niwe yatanze kwa karorero. Oya yemwe, jewe burya abantu bose nibaza ko atangorane. Mugabo nanje mvuze nyo uwo bazi nyene ko dufitaniye akanenge, akwiye kunsanga akambwira ati we nawe uri umuvuga butumwa, warankoshereje canke wenda ndakuzi nabuko. Utohoze neza, nyimbuzi neza ko noba ndakubangamira, uzoza unyegere canke unume ku muntu, hanyuma dusubize hamwe yeza atarakubita inzamba. Tubane mu mahoro n'abantu bose, duhariranire abo twagiriye nabi n'abatugiriye nabi tubababarire, natwe dusaba imbabazi abo twagiriye nabi batubabarire. 19 mureke kwihora mwebwe nyene bakunzi banje, ariko mubihebere ishavu ry'Imana. Umva abana b'Imana,
ngo tureke kwihora, ngo tureke kwihora, ngo ariko ngo tubirekere ishavu ry'Imana. Murumva rero ko Imana niyo dukwiye kurekera bajya badutuka, bajya baduharabika, bajya batwambika ibara, bajya babesha, bajya bakurogeye, bajya bakuroga, bajya bagumana bya bindi byose bihebera Imana. Burya abana b'Imana ni wazoza ubona hari ibintu byinshi byagushangashiye, byakuruhije, byagutesheje umutwe, uzoza ugenda mu ngoro y'Imana wicare, hama umere nkana, usenga Imana, uyibwire ati Imana urabona aho Penina ngejeje, ariko nanje wompa akana. Kwanza Hana se yagiye avuga ngo urabona aho Penina ngejeje, oya, yagiye asaba gusa Imana yompa akana. Ntiyagiye yitwaza ati raba cya Penina, Mana raba cya Penina aho kingejeje, raba ingorane mfise, nta kana ngira, Penina yirirwa arantuka. Oya, yaragiye nyene yihangayikiye abwira ibyiwe Imana. Natwe rero tuze tugenda mu ngoro y'Imana, tugende muri shapere, tuje mu nzu yacu, twiherere, tusuka agahinda kacu imbere y'Imana. Hanyuma iryo shavu Imana niyibona umuntu yakurengeye akarimbi, yaguteranije, yakubeshe, yakwibye, yagutoteje n'ibindi. Nanone handitse ngo uguhora ni ukwanje, ni jewe nzobasubiriza mu nkoko. Imana iduhe gutahura cyane. Murumva abana b'Imana, ngo uguhora ni ukwanje, iryo ni ijambo ry'Imana, ni Imana yabivuze. Imana yavuze ngo guhora ni ukwanje, ni jewe nzogusubiriza mu nkoko. Mundumane, Imana niyo ishoboye guhora, kuko hariho abantu bumva bo kwihora, akagerageza kwicisha umuntu, agasanga yaferinze, agasanga ntibyakunze. Hariho abantu bakorera ikibi umuntu, gushika naho umuntu akubwira ati nukuri Imana usenga urayigumako. Nanje ndibuka hariho umuntu yigeze kumbwira ngo sha mama we, ngo wewe ngwe Imana usenga urayigumako. Ni kubera iki? Aca arambwira amabanga, kwanza si umwe si babiri, mugabo nibutse uwo kandi wino. Arambwira ati nukuri jewe ibi nibi uku sinarinzi ko byogenda uku. N'Imana nansenga nyene nzoyikomerako. Haleluya, amen. Rero bana b'Imana, burya icyiza kihari, hari abantu bamwe usanga tuvuga canke bavuga ngo je ngo ngira ndi umuherezi w'Imana, ngo nukuri Imana yarantetesheje. Oya yemwe, twese burya Imana idukunda kumwe, ahubwo wowe Imana yagutetesheje bivanye n'umwanya urimwo n'ukuntu ikwishimiye. Nayo twese Imana iradutetesha kimwe, ahubwo nukutitahura no kumenya ingene ducira bugufi Imana, hanyuma Imana nayo ikatwereka ingene dutetesha. Niko umukama avuze, ryarindi ngo guhora n'ukw'Imana, canke ngo Imana ivuga ati guhora n'ukwanje bindekere. Urumva ko niko umukama avuze. Urumva rero si byavuzwe na Zipora, ni byavuzwe n'Imana, kandi ishobora kugasubiramo kuko kararyoshe. Uguhora ni ukwanje, ni jewe nzobasubiriza mu nkoko. Niko umukama avuze. Rero tubirekera Imana. Imana irahora pe. Ariko umwasi wawe niyasonza uramugaburira, niyanyotegwa naho umuhe ico anywa. Bana b'Imana, umwasi wawe niyasonza ngo uramugaburira, ngo niyanyotegwa naho ngo umuhe icyanywa. Ari umuntu yomubona ku nzira umwasi wiwe anyotewe, tinahwere tubona yashikayo, ahubwo kugira muhe n'ibimuhembura akaba yomuha ibimushitsayo. Imana iduhe gutahura cyane. Ngo niyasonza umugaburire, ni bangahe bogaburira basi babo? Oya kabisa.
hariyo abantu kweri atokugaburira usanga avuga ngo naka ngo n'umwana nzosiga ngo sha ngo ntacyo azobona nkiriho. Oya, ahubwo we ni wabona naka ariko arakugirira nabi rushirizaho gusenga, kuko hari igihe uzohezagirwa ariko araraba gutyo Imana ikamusubiriza mu nkoko, nawe yagusubirije mu nkoko y'ibyiza umwasi wawe akumirwa. Akibaza ati mbega basha Imana asenga ni yahe? Yo man, Imana iduhe gutahura cane. Turabandanya. Niwagira gutyo uzoba umurunze amakara yaka ku mutwe. Ngo niwagira gutyo umwasi wawe ukamugaburira shonje, ukamuha amazi anyotewe, ngo uzoba umurunze imbabura y'amakara ku mutwe canke umuriro ku mutwe. Rero bana b'Imana, twebwe ntukagire ishari ngo twugire umujinya nibyo hari benshi batugirira nabi. Hariho ibintu byinshi umuntu atekereza agasanga guharira umuntu biragoye, ariko by'ukuri ijambo ry'Imana ritubwira ati kwihora tubiharira Imana. Abaturirira Imana irababona, abaduhemukira Imana irababona, abagucira imizi kuzimu Imana irababona. Ibyo byose Imana iramenya uko ibikugobotoramo, kubera iyi si turimo. Pawulo yavuze ati mwitware neza mw'iyi si, mureke guhahamukira iby'iyi si. 95% canke se 90% n'abantu bamaze guhahamukira iby'iyi si. 50% n'abitwa ko ari abakozi b'Imana n'abari mu ngoro y'Imana, abakristo n'abarokore, bihisha mu ijambo ry'Imana. Na 40% y'abantu bobo atangorane bakubwira ko iyo Mana atayihari, ibyo abizera ibitahari, bobo ibyo ari byo byose atacyo bakeringa. N'abantu 10% b'Imana by'ukuri, b'abakristo by'ukuri n'abarokore by'ukuri bemera Imana by'ukuri. Urumva abantu 10%, abo nibo bazobona Imana, nibo bazotorana ubwami bw'ijuru, bihanganira ibigeragezo byose biri mu iyi si, batajana n'agakuku, batajana n'ibihinda, batajana n'ibyadutse. Mbega bakwiye babayeho nyene bumva ko bishimiye ijambo ry'Imana, bishimiye gukorera Imana, bishimiye kumva ko bakwiye kubaho uko bari, uko ubutunzi bwabo bungana, ariko babukoresha batigereranya ngo bagende gukora ibibarenze canke ibyo badashoboye, ibyo badafitiye ubushobozi. Tukaba tumaririye rero, ntutsindwe n'inabi, ariko inabi muyitsindishe iciza. Ngo ntitugatsindwe n'inabi rero, ariko ngo inabi tuyitsindishe iciza. Dukundane, twubahane, abatwanka tubakunde, hama ibisigaye ibyo tudashoboye tubiharire Imana. Imana niyo mucamanza w'ukuri, niyo itaberera, niyo itarenganya, niyo ibonera hose icyarimwe. Ubwo iratuboneraho twebwe tutokwibonera, iratubonera basi batugirira nabi tutanazi ibyo ingene bintu bimeze, ariko guhora nuko Imana. Umukama Imana bahezagire cyane. Iki gisomwa cyabaye kirekire, sinzi nyimba bamwe bizobarambira, ariko abazobyumviriza nabo nyene Yezu azoba yarashimiye ko tubisabikanya. Mwarahezagiwe n'Imana. Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza.